umweranda w'iparadese dusabire. kugira ngo irishikanwa dusangiye twese ryakigwe kandi rishimwe n'Imana Data mushobora twose.
dusabe mu guhimbaza umubyeyi w'umwana wawe turakusanze mukama iyi nk'uko tuguheje ntiduhindure ku bw'ubuntu bwawe tugube natwe ishikanwa ry'amaho tubigusabishe Yesu Kristo umukama wacu. Horane umukama kirurutse umutima nidushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twoyagura nazo bwabwonekeje mu beranda bose ariko mu gihe turiko turibukira Mariya muhimbazwa turushiriza gushimiza ubuntu bwawe dukoresheje amashimizo yiwe nyene yo kugushimira mwakoragize ibitangaza bikwiriye isi yose kandi wagaragaje ikigongo cawe mu bihe vyose mu kurabagiza umusazi wawe muto muto ngo abyare abantu umukiza ari we mwana wawe Yesu Kristo umukama wacu kubwiwe nyine amarika bose amaso y'inganji yawe bagahimbagwa mu nyonga zawe imyaka n'imyaka none rero turakuzambye kubone ko twifatanya nabo turikire mu mukuri naza kandi twame tuvuga tuti rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira mufate agira amatangure kubaruka byishakiye yafashe umukate aragukengurukira arawumanyura oeza abigishwa biwe avuga ati akire mujye mwese iki n'umubiri wanje uzagutangwa ku bwanyu.
twamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayereza abigishwa biwe avuga ati akire muri mwe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi izokwamaho azawuseswa bwana bwa benshi abakize b'icumuro ivyo murabigire munyibuka. Bane Imana ibanje ukwemera n'agatangaza niho rero mukama twiho gupfa n'ukuzwa k'umwana wawe tubagoheza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro tukanakengurwa ko duteye iteka ryo kureka imbere tugushika n'inkuka tubatagambye dushimitse umutima mwe dukwaniriza hamwe aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka mukama ekleziya yawe ari ku isi yose yuze mu kwemera kwizigira n'urukundo niwibuke umupapa wacu Francisco umwepiskopi wacu Salvatore Nishiteretse na bose bashinzwe umuryango w'abakristo turaguhereje mukama uyu munsi uyu mugwi w'abakuninahaza baririmbira izina ryawe batoranye umweranda Anna Maria w'iparadesi nubahe kwama gukorera umutima ugororotse bame batera imbere mu bwenge no mu bweranda bagani wawe berekeza n'igihugu cawe kuri wewe wakire n'ubukengurutsi bw'abavyeyi bamushikaniye ibibondo ubivugane na Kristo umwana wawe ubagumize mu rukundo rwawe wakire n'ibisabisho vyabo bose badutumye ukabera mu ngoro tubasabire niwe musubona inyota bagufitiye nubaronse vyiza bakeneye kubera ubuntu bwawe. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakitarya bizigiye kuzuka ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si bakiri iwawe bamuco uri nazo bwawe. natwe tuitakambye twese tusange nawe udahera twame tukuninaza tubona Mariya muhimbaza n'Imana neza umwana umukunzi wiwe n'abatumwa n'abana bose baciye kuri isi arabatoni bawe tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu kubwiwe hamwe nawe n'umwe nyene n'uteka iteka ryo gusengwa Mana Data mushobora byose hamwe na mutima mweranda ubwana nazwe mu myaka yose amen. Twarabyigisha n'umukama kandi arutegereza atwigisha ko tuvugana twese atwigisha ingene tusenga dusenga abana b'Imana. Udutabaza amahoro muri iyi minsi turimo maze tuguye muri twese aho muduguye icuma cyose twamwe iteka yatagira inkomanzi ubu tukirinde ibihugu by'ijuru n'ihinduka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo.
mukama Yesu Kristo bwatuma utinda basigaye manda wa maro yanje ntura icuma vyacu uranyana kwemera ko eklezia yawe itabaza amahano mu mashaka ryawe iranguke wenyine ubuzima n'ingoma mu myaka yose nimuhorane amahoro mukama n'abatoje kuramukanya turamukanye mara Kristo Wewe
Amen.